benshi baraja mu vyaha ngo n'umunsi mukuru w'abakundanye ariko sefo kuganje ahubwo n'umwanya mwiza twibuka ibintu byo basi by'abantu bakundanye nyene mbega muzohimbaza gute tuzoryoherwa tube kumwe uvuze hanyuma baraheze baranamwica donc baramufunga baranamunyonga kubera ico kintu yanse guhagarika vyati jewe nzobashigikira nzobigisha ndabahezagire bagende babane hanyuma baramwica ariko nkuko twege tubona mu mavideo mwabibagije muvuga ngo umunsi mukuru ngo w'amashetani Bonjour, bon après-midi, canke bonsoir bivanye naho uri kuradukurikirana. Uko mwamaze kubibona muri kumwe na Irambonagire, yani kamera muri kumwe n'umusaza 1K Bobo Homi Imana ibagirire neza. Uko twabibemereye turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Uno munsi tubazaniye abatumire baje kutuyagira ku vya Saint Valentin. Aho isi yose iri kirirukanga itegura umunsi mukuru wa Saint Valentin le 14 février. Twabazaniye abantu batuganira byinshi amabanga n'ubushakashatsi babigizeko. Rero mubakurikire Imana ibahezagire. Tudatevye tubakire. Karibu sana. Ego cyane murakoze kutwakira muri studio ya Salocom TV1. Nimburi kuradukurikirana uri mu bihugu bitandukanye urashobora kudufasha kugira partage kugira j'aime cyane ukashigikira igikorwa kazi ko nk'abarundi fugo dukundana dukunda ibyacu cyane yego cyane murakoze kutwakira yego yes ku mazina izina abavyeyi banyise nitwa Ahmed Irakoze yego tuje ngakwa mabuja ibintu ni byiza murakoze cyane kutwakira nitwa Colombe igira neza ndaramukije abantu bose bariko baradukurikirana kuri chaîne ya YouTube ya Salocom TV1 Marikotse Ahmed twibutsa abantu yuko muje nka couple nka famille aho muje kutuganirira ibijanye na Saint Valentin yego baragize ubushakashatsi mu kanya murabutubwira yego ariko imbere ya byose reka tubanze dukurikirane ibyo twashoboye kuyaga n'abantu batandukanye mu gisagara batubwira uko amavia bijanye na Saint Valentin yego murakoze ndabaramukije mwese je ku mazina nitwa Harerimana Blaise ego twumvise Saint Valentin bwa mbere je ndumukiriso ego Saint Valentin n'umunsi mukuru bihimbazwa ku munsi bibuka umwiranda Valentino Valentino nawe yaharaniye urukundo rero nico gituma cuba umunsi mukuru w'urukundo kubera waharaniwe na Valentino kuri uwo munsi je ndabumvise nibaza ko ari umunsi nyene w'ivyishimo ku bantu bakundana yego je kuva mbaho numva Valentino kari umunsi w'umunezero umunsi wo kwishimana abantu bakundana yego gahana dukado yego Valentino mu bisanzwe wemerewe abantu bakundana kandi novuga ati biteze kurushinga kubera abari kiri muri bya bindi ngo bya copinage kwa tukazamo bavanye burya bajya nibaza ko bataba barabijamo neza yego bajya ntibovuga ni handi ngira ivyo nyene bari kurambarira uca usanga bawiyitirira gasanga bawufashe kutariko Gateka Cleria mubahe bahanga haruguru mu irango mwamaze kuvyumva aba mu irango Cleria rero ikibazo ni cakindi nyene mbega Cleria vendredi le 14 azoba ari Saint Valentin mbega yo wowe wumvise Saint Valentin utahuriki Saint Valentin ni abantu bakundanye twibuka ibintu byo basi by'abantu bakundanye nyene mbega muzohimbaza gute tuzoryoherwa tube kumwe uvuze kuryoherwa muzoryoherwa gute ibintu bisanzwe nyene tuzokwicara ahantu dufata akaji hama mutahe nta bindi Cleria urakoze cyane ku kanya dutijije turabona ko wihuta murakoze umunsi mwiza na Nedi utiyamba sawa sindio sawa jambo kaka si jambo kwa hii siku tuko tuna celebrate Valentine's Day sasa tunaenda kufanya interview kwa juu ya hiyo siku sasa unatambuaje siku ya Valentine's Day
Kiufupi siku ya Valentine Day ni siku ambayo watu ambao wanaenjoy sana hasa watu ambao wana mahusiano ambao wanapendana hasa mwaka unapoisha. Sababu ni siku ambayo watu wanasherehekea kila mwaka unapoisha. Mwezi wa pili tarehe 14 kila mwaka unapoisha. Yes. Yeah. Kuna watu wenye wanasema hiyo siku ni ya mapepo wala mashetani. Wewe unasema nini kwa hii? Kwa upande wangu mimi hilo siwezi kulisupport kwamba ni siku ya mapepo. Kwa sababu gani? Ni siku ambayo watu wanasherehekea kila mwaka unapoisha. Kwa kila mtu anaichukulia kivyake maana yake. Kwa sababu ni siku ambayo mimi nimezaliwa na kuta vizazi na vizazi watu walikuwa wanasherehekea. Kwa hiyo kusema kwamba ni siku ya mapepo kwa kweli mimi siwezi kuliafiki. Kwa upande wako utasherehekea hiyo siku? Hiyo siku kama na mpenzi wangu tutasherehekea, tutaenda sehemu, tutatoka out, tutapeana vizawadi. Siku kitu kama hicho. Ni siku ya furaha sana. Yeah, wonderful. Ni kitu gani unaweza kushauri wapenda nao? Kitu ambacho naweza kushauri watu ambao wanapendana. Mimi naweza kuwashauri tu wapendane vizuri, kusiwepo kuchitiana kati yao wawili. Kwa sababu kuchiti sio kitu kizuri kwenye mapenzi. Asante sana kutupatia muda. Usiwaze brother. Karibuni na siku nyingine. Haya. Shalom shalom, nitwa Lorraine Akimana. Yego niyo mazina yanje. Turiko turabaza abantu kubijanye na Saint Valentin. Mbega uvuze Saint Valentin wewe wumva iki canke uyivuga kwiki? Saint Valentin kuri jewe ukunge nshobora kwivuga ko benshi bayishobora kuyintroduza uko bashatse cyangwa uko bavyumviriye, ariko n'umunsi w'abana b'Imana nk'abana b'Imana twibuka tuba dukwiye kumenya byinshi kuko dufatiye nko ku bana b'isi canke kwatarakizwa benshi baraja mu byaha ngo n'umunsi mukuru w'abakundanye, ariko sefo kuganje ahubwo n'umwanya mwiza wo kumenya mbega wabayeho kubera iki, mbega waje kubera iki, nk'abana b'Imana tukasura tukanagura nubwa urukundo muri twebwe. Ego si urukundo kuko twara mu byaha ahubwo n'urukundo twegereza kubana nyakubana. Hari n'abakizwa bavuga yuko ngo no munsi ngo ashetani w'abadayimoni uwo babwira iki? Oya, nta munsi wa shetani, nta munsi satani yaremye, misi yose ni Imana ubundi. Basi iyo fete oya, iyo fete nuko bayishize mu byo bashaka nabivuze kare, bayisigura uko bakeneye, ariko ubundi ikintu cyose kiba kibi bivanye n'ico uri kuragikoramo. Nitwa Claude. Mwino misi ariko arahimbaza ibintu vya Saint Valentin. Mbega wowe ubivuze kwiki? Je muri ico gihe umwanya ntaba ndagera kubaka cyane ntaba ndagera yumvira kurongora, ivyo navyo nirukamo cyane. Nakaye kamotera abantu usanga ariko arabijamwo nta cimviro cyo kubaka ntibaranegereza. Muri ico gihe baba bashaka gutesha umutwe abantu. Claude tugushimire cyane. Nuko jewe nitwa Nsabiyaremye Jean Paul. Jewe kubwanje Saint Valentin kuva nkiri umwana naguma ndayumva Saint Valentin ko abantu bakundana ibintu by'inkundo, hama mgaje bisanzwe nabiciyemwo ni je nakundikiro cyane, hama ndavuga ndabiheba. Yego harabara bavuga ko uwo munsi ari ibyaha ari amashetani utakwiye guhimbazwa ku bantu bizera Imana. We kubwo wivuga kwiki? Mu bisanzwe yego harabatahura ko ari ibintu by'amashitani n'abandi batahura ko ari ibintu by'inkundo, abantu babitahura kumwe. None wewe ubwawe utegura kuzohimbaza iyo Saint Valentin gute? Jewe kubwanje kabisa mu rugero ngezemwo je nabirenganye ntavyo nojamwo. Hari nje mu ngano hanura urugwaruka usanga rugitamo nabi, yego kandi rutabikwiriye n'imyaka basanga ntibabereye na gato. Rero kubwo babwira ati abatavyemerewe ni babireke, abavyemerewe babijemo. Yego abavyemerewe babibandanye mugabo barabe mu imyaka yabo aho bageza, n'abandi babireke kabisa. Yego none kugira dutomore ni bande bavyemerewe ni bande batavyemerewe? Abavyemerewe na abana bashika guhera ku myaka 18 abantu bavyemerewe ku 18 kuduga. Yego
abari munsi babandanye biga barondera ubuzima yego murakoze cyane ku kanya mudutije murakoze cyane namwe yego murundi Jenitwa Niyonzima Jamali Jamali tugusanze mu bikorwa bya misi yose twizere ko biriko biragenda neza yego turahendahenda mbega ku bwanyu Saint Valentin muyumvise muyitahura gute mutahura iki Saint Valentin ku bwanje je kuva kera nkiri umunyeshure iyi tariki igeze abantu benshi barashuha naje narashuha mu bandi tukagenda tukarondera amashugwe tugacapisha imitima duha abakunzi bacu ariko yari imyaka yo badoresa uko nagenda kura niko nagenda tahura uwo munsi wa Saint Valentin hama haragira igihe mbona yuko nyene hari ibyo twakora bitavyemewe uko ndawutahura umunsi mukuru wa Saint Valentin ni w'abantu bakundanye babifitiye uruhusha kanini uwo munsi mukuru nk'abubatse ni umunsi mukuru wabo niko ndabitahura kuri Jamali twizere ko yubatse je ndubatse mfise n'abana batatu none mutegekanya kuzohimbaza kuzohimba uko niteguye kuzohimbaza n'umuryango wanje umudamu wanje nibaza ko atabyinshi tuzogira ahubwo tuzokwibukanya yego byakahise kacu hanyuma namba ari bishasha twokongerako yego tubandanye dutera imbere mu rukundo rwacu mwabonye rero ivyo abo twagendeye twahuye nabo batuganiriye reka duhere kwa Ahmed atubwire mbega mwebwe Saint Valentin neho nk'abahinga no musi twabakenye nk'abahinga mutubwire mbega Saint Valentin muyivuze kwiki mwebwe muzike kwi sero y'ubushakashatsi bwacu yego cyane murakoze cyane kuri twebwe muri couple yacu tumaze imyaka 5 tugiye mu mwaka wa 6 sinzi ko nihenze mu mwaka wa 6 turi mu rugo kandi turashimana ko Imana yadufashije kugira ngo tube mu rukundo tubane neza kandi ndazi ko mu rugo abubatse cyane barazi ko urugo ni umuntu wese naho amaze imyaka 40 aguma yiga n'amaze imyaka 30 aguma yiga kuba bakundanye nyene yo kwitwara aguma yikosora rero si kesi y'ugusayo ya Saint Valentin gusa na kesi yo mu rugo ikintu gikomeye cyane ngo kuvyerekeye Saint Valentin imyaka 6 maze nta munsi n'umwe tugiye dushira ku mutima kuri Saint Valentin ko hageze 14 twimvira twokora bindi birengeye ibyo twahora dukora oya ego hari gihe musangira hari gihe muja mu minsi mikuru hari gihe muja mu nyigisho hari gihe gaca mugabo si ibintu tutadukora kubera ngo ari Saint Valentin canzana ishugwe canzana ibintu bihanitse ibyo ntahora nzana dumwe duhanura abantu cyane ibyo ubayemwe ukora nibwo ubuzima ubandanya ubaye muri Saint Valentin nico novuga yego pasa mwaragize ubushakashatsi mutubwira ko ku bushakashatsi bwagize ku bijyanye n'ibya Saint Valentin yego cyane ku bya Saint Valentin ibyo bushakashatsi nagize nuko nagiye kubona yuko urukundo rw'umuplete rw'umupati twa Valentin rwatwigisha ibintu byinshi kandi yari umuntu yatanze akarorero ku byerekeye urukundo gusa ikintu cagiye kuri Saint Valentin ikintu cagiye kuba ikintu gihanitse cyane nuko urukundo bakundana Julia rwabaye ikintu cy'igitangaza gushika yaho n'imiryango yagiye kubona n'umwami byaramushikiriye cyane kuko byabaye aho yakunze umuntu atabona urumva rwa rukundo kenshi mubona mu nkundo z'uno munsi abantu bakunda kubera umuntu afite amafaranga kubera umuntu ari mwiza afise amataye ava mu miryango ikomeye mu diaspora mugabo yakunze umuntu atabona umuntu y'impumyi ikindi cyakomeye gikomeye byagiye gutangaza umwami yagiye kumva intahe ingene uwo Julia yahumutse amaso ariko barasangira Julia yaragiye kumuserva acarahomoka amaso iyo ntahe cyatangaza abantu benshi n'umwami cyo yaramushikira umwe mace yibuka yuko yigeze gutanga itegeko avuga guherisa abagabo mwese muri ku ntambara mwagiye n'abarongo isariya ntahe webwe mu nkundo bigenze gute ashaka gukura ibyo mu mariage ashaka gukura ibyo abantu bakundana mugabo guhera iyo saha nyene niho hagiye kuba urupfu rwa Valentino rero sana urupfu rwe rumaze kuba rero niho
imiryango yacikorana cyane cyane umuryango wa Julie yacikorana uravuga guhera isahare twe twemeye kuba abakristo twaba turi abakristo ko urukundo tubonye twemeye kuba abakristo cyane niho byagiye kuba rero ikintu cyantangaje ndiko ndakurikirana ubushakashatsi nagiye kubona yuko urukundo rukomeye rwa Valentino rwa rukundo rwaduhaye akarorero niyo yamukunze afise intege nke agwaye ica kabiri kindi abantu bakundana babona ibitangaza byinshi gihe abantu bakundana mukuri atavanga mugenzi wiwe no kwinda kurabanya babona ibitangaza byinshi cyane vraiment kuko byaduhaye akarorero nyine yacahumuka wewe nimukunda mugenzi wawe ndakurahiye mukunda mukuri nimba ukinogira Maria azogira mariage nziza niba mukunda mukuri muzovyara abana imana izoba abana mugabo nimba muri igihe gile urukundo buno musa abantu nta rukundo rukibaho abantu ko bavuga ngo nta rukundo rukibaho abantu bagikundana mugabo urukundo racabaho kandi urukundo ruvuye ku mana nibyo tuze ku rundi ruhande mabude ngahanye nawe arafise ico yo dusangiza ku bijanye na Saint Valentin. Eko nkuko yabivuze mu rugo iwacu Saint Valentin umunsi udasanzwe canke umunsi utuma tuja mu bindi tahora tujamo ariko nkuko bamwe bawufata murabona inkomoko ya Saint Valentin bavuga ibintu bitandukanye ndamaze gusoma bamwe bavuga inshinga n'abantu gushikiriza yuko ari umuntu yakunze umuntu atabona niki ahandi bakavuga ko yari umupatiri yigisha abantu bashaka kubaka mu gihe intwaro y'ico gihe itari ivyemeye hanyuma baraheze baranamwica donc baramufunga baranamunyonga kubera ico kintu yanse guhagarika vyati jewe nzobashigikira nzobigisha ndabahezagire bagende babane hanyuma baramwica ariko nkuko twegeye tubona mu mavideo mwabibagije muvuga ngo umunsi mukuru ngo w'amashetani canke ngo w'amadayimoni ikintu nk'ico oye numvise abantu benshi bariko baragihakana ngo ngo si w'amashetani ego iyo mvugo yo kuvuga ngo amashetani iri novuga ngira hanitse ariko mu bivugwa by'inkomoko ya Saint Valentin baravuga naho nyene ko ari umunsi mukuru w'abapagani wari umunsi ku bapagani bari bafise umugenzo kanaka abaroma bagenda mu ibarabara bagenda barafata abakenyezi abakobwa bahuye bakabakubita imisipi bagenda babakubita mu nda ngo ni kugira ngo bashobore kurondoka uwo munsi rero wari babakubita imisipi yego byari bijya bintu by'abadake bakagenda babakubita babonye wese bamukubita baca mu mihana babakubita yari umugenzo idini ry'abapagani niko bagenda babikora ariko mu nyuma haza kuza iyo version uwo munsi rero wa le 14 février kwa kuntu babantu ibyamenyekana cyane kuri uwo munsi kwari uwo mugenzo wa pagani noneho haza kumenyekana cyane yuko hari umuntu yapfuye azira urukundo rero usanga abantu bagenda guhimbaza Saint Valentin batazi ngo bazi ngo umunsi mukuru w'abakundana mugabo ntibazi ngo ni ibintu byagiye bikorwa kera harimo imigenzo myinshi by'abemera imana n'abatemera imana niyo mpamvu twisanga ahantu ugasanga uwo munsi hakozwe ibintu byinshi bitandukanye kuko hariho abakora ibyo bazi hariho n'abasanga bariko bagendera mu bintu byashyizweho kera ugasanga nyine bako bakora amafuti kubera no mu nkomoko byari ikosa à la base mbere kubyo bindi byose le 14 février hakorwa amakosa hakorwa guhohotera abantu ariko wowe ukagenda ukavuga ngo le 14 février ngo Saint Valentin ugasanga nyene nawe wagi ariko uca wirotruva uri mu bintu by'umwijima uri mu bintu by'amakosa kubera inkomoko ntari wamenye ntuzi ibyo bintu nyene biteguwe ntuzi mu isi y'impemu bigenda gute ariko urumva mu bisanzwe gico nogira abantu nuko si inkomoko nyinshi nimba uhisemo kuyihimbaza ntujyane n'ibindi cyangwa ngo ukore byo muri rusange cyangwa byo muri kamenyere k'ibintu kanaka ugende ukore ikintu wateguye nimuvuga ati no munsi umukunzi wanjye ndakeneye kumwereka ikintu kanaka ugikore kuri wewe apana yuko ugiye ujyana n'ibide 14 ushuha bikenewe bidakenewe atamutima urimo gushaka kwerekana ikintu kanaka ni kubera ari 14 gusa icyo niyaze yuko abantu bakiri muri ivyo bintu ubihagarika kuko wisanga ari kujyana n'ibintu utazi neza na neza ibyo
tuze kuri pasteur kubera iyo date ya 14 tabaye no 10 février n'uwo munsi bavuga ko uwo Valante bamwishe bamuhora urukundo yakunze umukunzi wiwe le 14 kandi yihenze amadati si desa ni desa 69 desa 69 umunsi bamwica baca bashiraho iyo date 14 février ko azokwamwa mwibuka nk'umuryango wa Julia kandi baca bashinga n'igiti aho hantu baravuga igiti bagivuga amajambo menshi ibintu nk'ivyo nyene so nuko rero baca bashiraho umunsi wa 14 kwazokwamwa mwibuka yego ugaruke kuri mawe ya karatubwira ati hari abantu bacaja mu bintu bidakenewe hari abantu usanga basavye amadeni yego kugira ngo bahimbaze umunsi mukuru mawe je babwiye nibutse akantu nabonye ka BCB banke BCB yasohoye gasani k'ibiharage cyandika ko ngo ntiwemere yuko umukunzi wawe agura isahani nk'iyi kuri Saint Valentin mubwire aze tumuhingurane aje nakabonye akantu kabisa nakabonye BCB ikoresha ubuhinga buhanitse mu kumenyekanisha ibikorwa byabo ariko jewe by'ukuri sinobahanura nk'uko BCB yagize umuntu wese ategerezwa gukora ahashikira mu kwerekana ikintu kanaka nimba ushobora kwinjiza mu ideni ugasanga biko bihemukira wewe biko bihemukira umuryango ingaruka ziriko zishikira abana canke abakwegereye kubera yuko wase kurya isahani n'ibiharage ku munsi wa Saint Valentin n'ibintu ubishize hamwe ntibifite uburemere bumwe uravye ingene uzo ari hideni n'ingene muri iyo minsi uzo buri kurakata hariho amafaranga bariko baragukata kubera yuko wagiye kurya impene ubwo buremere ntibungana rero jewe no babwiye ati umuntu wese akora ashikira nimba ushaka kugira ico ukoze kuri uwo munsi kora aho ushikira ntuyivune ntiwimanike ntuja ahantu ushira akagozi ngaha ngo ni kubera ari Saint Valentin ukora aho ushikira hanyuma mpanura cane abakobwa ibi bintu bikunda kugira abahungu naho tutazi impamvu usanga ari umuhungu akategura ngo ndamusohokana ndagira iki mu bisanzwe n'umwigemeye ushobora kubitegurira umukunzi wiwe ariko abakobwa nibo usanga bariko barinenaguza bavuga ati jewe vraiment kuri Saint Valentin ntiwampaye kuri Saint Valentin ukampa gakete niki twige kuza tubona umutima umuntu akoranye ikintu gusumba icyo kintu akoze kuko hari umuntu ashaka kukuzanira isi yose cyangwa kukuzanira imodoka cyangwa kukuzanira iki ariko atarukunda afise avuga ati iyi modoka nayivye hanaha byari birimo nabikuyemo reka ndayimuzanire abari we baza kwisangana cyane kumbura avuga ati reka ndayimuha barazunguruka handazi nyene nzoyirekipe ibintu nk'ivyo rero kudatuma undi muntu avunika ku bwawe naco ni ikintu abakobwa bakwiye kwiga kavuga ati ndashima ivyo ndonse ariko biravugwa yuko abadamu bari mwe munagorana gose bakaremera abashinga nayo ati utangira ibintu kabisa ivyo duteka bishe mama kono jewe numvuga ntimubishire muri rusange abakobwa bose ntibameze kumwe abakobwa bose ntibateye ico kimwe abamama bose ntibameze ico kimwe ariko umwe wese afise ntaguciriyemo nk'ubu kuri Saint Valentin atanakimwe guhaye nta nakimwe byo gutwara wewe urabizi ariko nta nakimwe byo gutwara ntangorane oya n'abandi icyo mbabaza ni mbere je naho wonze n'ikintu kuri Saint Valentin sinoca ndacakira ubugwa neza kubera ari Saint Valentin nico nako ndavuga je ndawo umutima ni kubera ko mpaye kino kintu arankunda vraiment ashatse kubinyereka n'ahandi ashaka kuvuga ati twari dusashitsi yashatse ko abashitsi babona ko Saint Valentin yampaye ikintu sindabyakirana ubugwa neza kubera ndaba impamvu iri kiratuma akora ico kintu rero mvuga ati mwige kumenya abakunzi banyu ukore hamwe akunda umwe wese afise imvugo yiwe y'urukundo akoresha hariho umuntu wagenda ukamuzanira amakado mugabo we ugasanga yikundira amaservice rendu ibikorwa umukorera nimba woza ukamufasha kuraba abana nimba uwo munsi wotakara ukamufasha gukoresha dova umwana canke ukamwogereza ivyombo ugasanga arabyakiriye cyane gusumba ko wari kuvuga mu rugati uno munsi ni jeneka yego mwicare hajya ndabacopore par exemple papa kavuga ati uno munsi mwicare je ngomba nteke voilà par exemple kurusha kuzana amashurwe imvugo zitanu hari imvugo zitanu z'urukundo uwo muntu rero akugenda gufata akadeni cyangwa wivuna ukora ikintu
atari bwakirano bugwa neza yiga kumenya muri za mvugo zitanu ahora akoresha iyihe izo mvugo zitanu ni ashobora kuzibabwira izo mvugo zitanu tuko turiga nk'umuhinga cyane n'abasirimu barazizi si bose hari les paroles valorisantes amajambo aha umuntu agaciro hari les cadeaux impano hari le toucher kufatana hari umuntu muri kumwe gumajyamye muri mwibarabara gumafasha ugasanga byukuri uje ukamusanga ahantu yibereye ugaca umuha ukuboko nk'uko biruta kumwishugwe naho yo buraya ugasanga icyo kirakwiye natoroka akanyama yego ugasanga icyo cyonyine kirakwiye ngeze ku ya gatatu hariho le moment de qualité ugaheba byose ugati umwanya wanje w'agaciro urabona tugeze igihe telefone umuntu afite ibintu byinshi by'intéressant muri telefone umupira mbwa akavuga ati urabona ko no 14 hazoba hari match nayo yone ati uyu mwanya ndawuhebye ariko aho ni mu gihe uzi yuko umuntu mugendana akoresha mu modoka rite hari igihe wobiheba byose ntanabibone ko wigeze kubihera ariko umuntu akoresha mu modoka rite ugahera icyo kintu cyonyine ugasanga by'ukuri uramukoreye umunsi mu modoka rite hariho na service rendu kutuntu kumva yuko umutuma atumika aza kugukorera ikintu mu gishingo cawe icyo bari gukora akagikora rero umwe wese yige kumenya imvugo umugenzi we akoresha mu rukundo mugabo nk'akabazo nk'abajya abantu batwara amashugwe abantu basohokana abakunzi babo hari igihe ubikora ugasanga sivyo umukunzi wakunda yego birashika uravye nk'ishugwe hari umuntu avuga ati je ngenda ukazana ishugwe $50 genda umugurira amashokora yasenga ni ishugwe riraradyumye hari umuntu yumvira uko hariho n'undi umuha ishugwe azorivomera uhari udaharaza ku magenda kugimotereza ni ukuvuga iga kumenya umuntu wawe akunda iki hanyuma wese ukora kuko hari igihe witanga ukitanga ugasanga ukoze ikintu kidakora ku mutima wiwe birashika ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane bariko batubwira ibintu bidasanzwe ariko turagaruka mwebwe muri abavyeyi bavuze ngo abigeme bari mu mice itandukanye hari abana ibyo twaragombye kugirisha ikiganiro abana tuvuga ati aba n'abana batoya ntibyemewe mugo ugasanga bariko baravuga ati Saint Valentin yashushe mu mutwe mbega niyihe mice y'abana babigeme meme n'abasore bemerewe kuja n'ivyo bintu bijanye na Saint Valentin dushimire cyane cyane Claire dushimire cyane na Lorraine bagerageza nk'abigeme kuvuga kandi bavuze rero twe twovuga yuko hari umuntu yabivuze mbari Jean Paul Menge yabivuze Jean Marie yabivuze yashikije aravuga ngo mu rukundo uri mu rukundo meramenya urwo rukundo rwanyu rukubatwara ku ntumbero yihe urukundo umuntu aririmita avuga ibi ndabijamwe cyangwa ndabijamwe ije Jean Marie turamushimiye cyane yakivuze neza rero gira tubaje ikibazo gikomeye bega ni imyaka ingana gute abantu ashoboje mu rukundo ikintu kibazo kigoye nta myaka ubu nk'akarorero hari umuntu usanga akwije imyaka 35 ata muntu ngo barakundana hari umuntu usanga afite 18 20 afise umuntu bakundana mugani bafise projet ya mariage nk'uwo ntuce umuca intege ngo hari imyaka inini mugabo nk'abana bari muri adolescence iby'urukundo ije ntiharagera umwana yiga 9e yiga 10e yiga 3e uko ukundana ushaka kuja mu ntumbero iyi ico kibazo kaya akora bacha bakubwira ati twe turimva namwe twego tuzobana nimukonone urukundo rwacu Uzo nibigumba hari umuntu atubwiye gile tukija mu by'urukundo atubwiye kantu gakomeye bwa sinzi ko bava bagatahura abantu ijambo ry'Imana ntirivuga ngo muhungu kunda umugore wawe uvuga mugabo kunda umugore wawe urumva ntavuga ngo muhungu kunda umugore wawe musheri wawe mugabo kubera hajye urukundo ngenda kurumenya maze kugera mu rugo k'umuntu mukunda cyangwa utamukunda hajye mukiri muri fiançailles si cyane bijyatege kugira urukundo rifata abantu bari mu rugo cyane cyane hajye n'amagambo tekibamo yego cyane uravye neza muri Bibiliya ahantu hose yanditse ngo mukunzi nibaza yuko umusheri mu mvugo ya kinegi tugerageze kwishira mu kirundi ko ari umukunzi ugiye kuraba mu zindi ndimi
hari igihe baba bavuze umugenzi hari igihe baba bavuze inshuti mugabo ahantu hose bavuze umukunzi mu buryo bw'ivyo byo kugendana canke kubana wasanga mu zindi ndimi basiguye bavuga partenaire basiguye bavuga fiancé nta namwe basiguye bavuga ngo copine ngo copain bariko baratraduiza ngo umuntu wakunze umukunzi ugasanga bisigura ngo umuntu wakunze cyangwa umuntu muri wa relation bisigura umupartenaire n'umuntu mufitaniye amasezerano yo gukorana ikintu kanaka niwo mukunzi Bibiliya ivuga ni ukuvuga ngo nimba uriko uragenda wimaragura ukunda uwo bita umukunzi wawe nimba urukundo rwanyu rutarashika kuri iyo ntambuko sinzi ivyo murimo ntiharagera mubanze murindire mureke urukundo rwanyu rukure rushike kuri iyo ntambuko uvuga ati turagize pacte yo gushika kubakira ku kintu kanaka kuzoshika ku kintu kanaka bitari ivyo byo Jendi koko turi abana b'imyaka 5 aravuga n'umusheri wanje umubonye ukiruka ukamuyambira afite akantu kamuha ugasangana n'umuntu pana bitseme turi abana bo muri primaire mu kabiri bo ufise umuntu akuze nyene ahora kugurira imbombo ukuntu uvuga ati yo ujya n'isheri wanje kandi ukumva umenga koko n'isheri wawe ukazira avuga ngo ujye tuzogira mariage mugabo nk'ubu usanga n'amazina atabiuka cyane ukuvuga ibishobisho birashaka kugutuma wiyumvira umuntu kumukunda wiyumvira ko umuntu ari umukunzi wawe wiyumvira ibintu kanaka mugabo nimba urwo rukundo rwanyu rutaragera ahantu mwese hamwe muhuriza ku kintu ati tuba partenaire dushire hamwe tuvuge yuko turiko dufite intumberi mu gihe kanaka tuzoba twashitse ngaha urukundo rwanyu ruracari rwa peti ugeze mu adolescence n'imyaka niki ni mutumwa nyene murazunguruka nihangane ndababwira mbwa bizohera muzoherana ariko kumbure n'ivyageraho ariko ikindi kibazo kindi gikomeye ubu two turaca mu gihe cyane cyane abari muri Europe bakadukira cyangwa za Amerika ubu abantu hasikagira urukundo nk'amakontra umushavuje aca guheba gasanga abantu baramaze gukomereka abantu bakomerekejwe n'abagenzi babo abantu gasanga no mu Burundi ko biraza ama divorce ugasanga ubu tugeze rukatoze février abantu batubona nk'abasazi bakabona umwenge by'urukundo ntibibaho none abo bantu eske societe canke tubafate gute muri sense yihe ko hari abantu muri igihe tuvuze iby'urukundo atavuga kandi murekesha murazi ibibazo naciye mu by'urukundo rumva rero ubu turi mu gihe kigoye uvuze ibihe by'urukundo abantu bazana iby'ubukene abantu bazana ibibazo ko turaca mu gihugu abantu bazana ibibazo ko turaca ugasanga abantu bacatahura indi sansi yindi by'urukundo mugabo tutahure yuko urukundo rurabaho kandi urukundo ruva ku Mana nta muntu ashobora kugwiha wazi kwihanganira umugenzi wawe gire muri kumwe mu rugo biragoye cyane vraiment hari igihe twe na madame bishika tugakwaruzanya ngaho ukamwihangana ukakwihangana niyo mpamvu birivuga rero muri Korinto 12 Korinto wa mbere 14 urukundo guhanganira byose urukundo ntirugirisha ntibiyumvira ikibi kuri mugenzi wawe sivyo so urukundo rero vraiment urukundo rurabaho wewe ukadukurikirana nimba warakomerekejwe n'umugenzi wawe canke warababajwe n'ukuri Imana irahari kugira ivura imitima yacu tuje ku yindi version na Rose yuko Saint Valentin les bras ego bagomba kubikoresha nk'idiri kurondera amahera no mu Burundi byamaze gushika ubu no mu Burundi murabona Afrika birazi zatanga muri gihugu ca Amerika nibo batanga kudandaza kuri Saint Valentin amashugwe amafete ibiro bitandukanye no mu Burundi barako byatanga kubaho ububare amarestaurant sinzi ko n'ama église sinzi sinovuga ko n'ama église bigira mugabo abantu kabigira muri sansi yo kugira badandaze basohora inzoga basohore ituntu bafotore eso n'uhuto nyene birabaho cyane Aga commentaire ncendo nga kumuntu twaburi kunyara cyavuga ati je nta vyama Saint Valentin njamo ntabwo nukubandanya turondera inoti je muri Saint Valentin Jewe numva ngo umuntu ndamushikiye cyane kubera ko noti nawe oya abantu baratakaza ibintu byinshi ku izina rya Saint Valentin kandi Saint Valentin mu bisanzwe yari umunsi Église catholique yashizeho nko guhimbaza le patron des amoureux tumvikana abantu nyene bakundanye ariko ugasanga kuri uwo munsi ibintu biko birakogwa ni ibintu
sinzi umuntu yataye umwanya yataye ubwizigirwa byiwe yataye amafaranga yiwe yononekaye ku izina rya Saint Valentin ni ukuvuga hari ukuntu byahinduye ishusho ntibikiri bya bintu by'urukundo bya bintu by'abantu bashaka kubana ubu bisigaye ni business ni yaho satani ajya mu matwi abantu cyane cyane abajone akabakoresha ibintu azi kubera ko akuntu usanga byavuye ahantu ntuzi hariho ntuzi nyine byazaranye je nanjye ndaba urabona ko bavuga ngo Saint Valentin ngo bambare ngo rouge noir nanjye ndaba ayo makuru ikintu asigura afite neza cyo kibazo cyaturangiriza kubera iki mizose ari rouge noir yego je sinzi impamvu bagize rouge noir ariko ndazi yuko ariko bikorwa je narondeye rouge isigura iki noir isigura iki noir urumva kirumvikana isigura umwijima obscurité absence de la lumière ahantu atamuco hari rouge rero niyo yantangaje ko nibyo ntarinzi ngo la couleur rouge est celle du danger de l'excitation du principe vital même parce que au-delà de la violence iruhande ya violence kufatanaho umuntu kushiramo inguvu da violence. Au-delà de la violence, le rouge évoque également la sexualité, la passion, de tout ce qui a trait au vivant. Ni ukuvuga ivyo bintu byose ibara ry'umutuku risigura je nta kintu kizima mbonyemo danger kintu nyene giteye ubwoba kikugira nabi mu kirundi biraza kungora kirageze bisigura ese di danger numva ni ibintu biteye ubwoba kugira nabi excitation kwexita umuntu nuko kumushitura mugabo yero matari ibintu nta mutima mwiza bibara mais aussi du principe vital même parce qu'au-delà de la violence rouge évoque également la sexualité la passion uhahamukira ikintu ushaka ikintu n'inguvu nyinshi tout ce qui a trait au vivant donc dis-moi nta kintu ciza birimwo kubara rya rouge ni ukuvuga umuntu agakubitamwo ako kahushe kiwe akanwa kiwe atazi icyo bisigura agace agenda nta kintu yateguye by'ukuri ntiyashatse gukunda cyane umuntu wiwe yashatse gusa kujyana na Saint Valentin ntazi ngo byavuye byagize iki ni hahandi usanga umuntu ari mu kirere cyo gukora ibintu utambaye rouge wamuciye wambara agasa yita gute nabyo niyumviriye ko cyane mugabo imbwa si rouge si rouge ariko nibaza ko niyo ndayigira nari kuyambara ariko ntayambaye kubera kubera ikibafasha ayo mabara asigura ico kintu akaba ariyo basosia n'umunsi wa Saint Valentin. Bakunzi bacu turabashimiye cyane yego cyane utuyagira ibintu byinshi ndibaza abantu benshi babitahuye hari nico nawe uterero cyo kubivuga muri commentaire rero tubashimire Pastor murakoze cyane kabisa turashimiye Salocom TV1 kuri kubona yatwiyumvire nk'umuryango hari imiryango imaze imyaka 20 buvuga byinshi experience mugabo twagerageje kuvuga bike kandi twagerageje kuvuga mu madomene yose atandukanye aho twihenze muraza kwandika muri commentaire canke mu dufashe kudutere iciyumviro kugira mu duhiciyumviro cyanyu turabahinga cyane kurusha abandi turashimira madame yashoye kwashika nawe nyene turamushimiye turashimiye n'abahinga hari bari mu kabine technique bose imana ibahezagire cyane kuko twaba twababwiye urubuga n'ubwiwanyu n'ubwiwacu mukomeze kudukurikirana ushyire mu commentaire imana ibahezagire.